tugiriye ubakwe tukaronka nk'ubufasha twoshobora kugura nk'akamoto ivyo turavyifuza turashobora kugushikira ku ntambwe yo kugura umuduga ivyo byose turavyifuza bisigura dufise imigambi myinshi tworangura biturutse iyo twavuye naho aho dushaka gushika rero niho hadutera ishaka cyane kubera dushaka gushika imbere cyane biturutse kuho twavuye. Urumva twaraguze ibitungwa kandi ibyo bitungwa twaguze ni ibitungwa bivyara byose uko ari bibiri n'abakunzi ba Action barabibona twiteze ko mu minsi iri imbere bishobora kuduha inyungu rero hamwe byo tuvyarira ubwa mbere tuzaba twungutse rero mu nyungu ndetse no muri yandi tubandanya tuziganya $500 kuko umugambi uwo mutahe ntitwawuhagaritse turawubandanya gushika uyu munsi uko duhuye kwa gatandatu minsi yose tugira imyimenyerezo saa 2 z'agatondo duhejeje imyimenyerezo saa 4 wa mugenzo wo kuziganya $500 turawubandanya rero mu migambi yavuba twiyumvira ishobora gukurikira ubwo bworozi turipfuza kugura iyo moto kugira ngo itangure guca amafaranga kuko turabona yuko ari icuma gisaza kimaze gutanga umwimbo rero mu vyumviro vya hafi vy'iterambere ryacu turipfuza kugura imoto yego cyane hamwe tworonka nk'abatwunganira mu buryo dusigaranye mu kigega no mu bwo tubandanya natwe twiyungunganyamwo twoyigura uyu mwaka ntiwohera itaratangura kuja mu ibarabara. Bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima turabaramukije aho muri hose turabipfurije kugira iteka aho muherereye kandi twongere tubisabikanye n'abandi kuri uno munsi murabona turi kumwe n'abatumire mumenyereye ariko kandi turi ahantu mutamenyereye ndabavyize ni he reka mukanya duca tubigarukako aba batumire bacu badukundire basubire batwidondore. Abakunzi twebwe turi nk'abakunzi ba Action TV kandi dusanzwe turabavukanyi dusanzwe turabana dusanzwe twakuriye muri Akamize FC jewe nitwa Bikorimana George nkaba nsanzwe ndumukinyi wa Akamize FC uko turi ngaha anyi kubwo umugambi turiko turarangura dufashwe mu mugongo n'abamye badufata mu mugongo kuva na kera. Murakoze cyane George kaze mu kiyago tugomba tugiranire. Murakoze. Ego turi kumwe kandi na Bigirimana David mazina yanje y'ukuri hama nakaryo keza kukongera kuyaga n'abavukanyi ibikorwa turimwo n'umugwi wacu wa Akamize FC aho tugeze ego kaze bavukanye dusangira ijambo n'ikiyago. David kuba shobora kuba batakurikiranye ibiganiro vya mbere twagiye turagiranira David ngo tubwira neza yavuze ngo muri Akamize FC mugenzawe iyo Akamize FC yaje gute mu ncamake mugerageje gusongora. Yego murakoze cyane iyo Akamize FC ubuzima bwayo bumaze igihe kitari gito kuko mu ntango za Akamize FC niyo kuva mu 2009 ego twarahuye n'umuvyeyi yitwa Nkurunziza Inyasi umusaserdoti yarangurira ubutumwa kuri Cercle Saint-Michel twari mu buzima butandukanye bw'abana bo mwibarabara turi benshi cyane twararenga abashikijana rero abatari bake muri bo twaragumanye n'uwo muvyeyi gushika n'uyu munsi ubuzima bwa Akamize FC rero subwa vuba buramaze igihe rero turafise n'imigambi twagiye turabamo muri Akamize FC duhereye ico gihe umuvyeyi Nkurunziza Inyasi harageze aho aturondera aho dushobora kwiga imyuga amaze kubona ko mu bana afise harimo abafise agatima kandi harimo abafise ico boshobora kwishikanako. Abana afise yarabakuye he? Abana afise yari yaturose adukuye mu ibarabara twarara hatandukanye muri za Bwiza za Rohero za Buyenzi ego muri iyo micungara y'igisagara ca Bujumbura. Ego kandi twari dusanzwe turondera ubuzima nyane mu isoko nkuru ya Bujumbura
mu buzima bugoye. Yego twara tubamenyereye mu biganiro rero tubigira kuri tele yaho Akamize FC isanzwe igirira imyimenyerezo mugabo uno munsi abakunzi ba Action bagerageje kuraba barabona neza na neza ko turi ahandi hantu mwotubwira David aha turi ni hehe. Yego iyo micungararo turimo uyu munsi aho turiko turakorera ikiganiro bavukanye mu dukurikirana turi mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanga ku mutumba wa Buramata gacimbiri kampuza muhari neza na neza. Nuko murahumvise Bubanza gacimbiri kampuza mihari. Uno munsi rero naherekeje bano bavukanye barambwira bati ingo tugende tukwereke akantu. Ako kantu nakamuri ko murabona imbere yanyu sinakantu n'udutungwa muratubona udutungwa dutagase tubiri. Utu dutungwa twabaro twiwanyu. Yego cyane izo ntungwa ni zacu ni za Kamizi FC ni za equipe. None urugero rwo kugira ngo mushobore kugura izi ntungwa mwarushitse ko gute mwiyumviriye gute kugira ngo mugire umugambi nk'uyo kugira ngo muje mu bworozi. Murakoze cyane ndavyishuye neza nogira nti kuva mu 2009 gushika uyu munsi mu 2025 twaciye mu buzima bwishi butandukanye bwo kwiteza imbere akatari gake byagiye bidakunda kuko umuvyeyi nkuru nziza y'Inyansi yarashatse ko tuvamwe abantu bazima tuvamwe abantu babashinga ntahe ubwo buzima bwa kahise tukabwibagira kuko n'izina yahaye umugwi wacu ni Akamizi FC bisigura amizero agateka. Rero yarashatse ko twama dufise agateka ubwo buzima bw'abana mu ibarabara tukaburengera. Rero kuva na kera umuvyeyi yamya tubera umuvyeyi adasanzwe kuko bamwe muri twebwe yaragerageje kubarondera naho biga imyuga kuri paruwasi ya Buyenzi hari ahantu biga imyuga bamwe bariga imyuga yo kubaka abandi bariga imyuga y'ubumekanisye abandi bariga imyuga y'ubusudere abandi bariga imyuga yo gukora ubuyi abandi bariga imyuga yo gukora mandazi n'ivyapati. Rero mu buzima bwa Kamizi FC hariho igihe bitagiye birakunda ko dushika ku iterambere rirama bamwe mu bagiye baraheza ntivyakunze ko iciyumviro cabo gishika ku iterambere. Rero muri Akamize tuvyihweje tukabica hirya no hino gushika uyu munsi muri za 2012 2015 2020 twagumye dukomeza dukina kuko nubwo bamwe batashitse ku iterambere rirama ariko mugwi ntiwigeze uhava equipe yo twagumye duhurira mu myimenyerezo nkuko bisanzwe. Rero dukomeje mu vyiyumviro byo gukina twararabiye hamwe nkuko dusigaye turavuga tuti ntitwohurira ku gapira gusa twiyumvira iciyumviro c'iterambere akagapira nivyo karaduhuza tugaheza tukamenya ubuzima bw'umwe wese no mu muryango mbere urwaye tukamushikako tukamugendera ariko turavuga tuti ntibikwiye bavukanye dusangiye ikiyago gushika uyu munsi. Rero niho twateye intambwe turashiraho ikigega muri equipe urabona abantu 15 20 bahuye bagashira hamwe naho ryo bijanijana bashika ku kintu. Rero twe twaciye dufatira ku mafaranga 500 make oshoboka ku mukinyi turiyumvira ikigega cyo kuziganya ayo mafaranga 500 nkuko twaye tumaze kubicisha no mu bindi biganiro twiyumviriye ko yo tubera umutahe wo guduteza imbere. Bafukanye dusangiye ijambo ivyo bitungwa rero bibiri dufise twaguze twabiguze muri uwo mutahe twagiye turateranya nk'abakinyi ku buryo gushika uyu munsi kuri itariki tuvugana umukinyi umwe wese ageze ku rugero rw'amafaranga 220 kugira ngo dushobore guhiteza imbere. Rero twarabonye ubwo buryo turavuga tuti twova hasi kuva muri uku kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025 niho twatangura umugambi nyezina itariki 16 niho twagura ivyo bitungwa mubonye. Murakoze cyane. Murakoze cyane reka mbaze umuvukanyi George mbe George uyu mugambi mwashitseko byaroshe kugira ngo muwushikeko. Murakoze cyane. Umugambi twashitseko intambwe ndende byaragoranye cyane mugabo akagumye baca umugani mu kirundi ngo akagumye bagumako. Iyo usanzwe ufise ihangiro ushaka kugerako uko bigenda kose utegerezwa gushika kuri rya hangiro uragenda naho gumutsitara usubira uravyuka ukabandanya.
twebwe uwo mugambi twarawutanguye ubwa mbere biranka, ubwa kabiri biranka, mugabo turi intumbero turavuga ati dutegerezwa kugira aho dushitse. ubu unya aho tugeze ndibaza na mwebwe murahabona, mwebwe abakunzi bacu, naco gituma mugerageza kuguma mudufata mu mugongo, mukaguma mutugendera. Hariho abamaze kutugendera badusanga kuri tele, hariho abamaze kutugendera badusanga aho dutegerezwa guhurira, tugahura tukaganira, tukababwira aho tugeze. Hama bariyumviriye kudufata mu mugongo, kandi nukuri twarashimye cyane. Imana ibandanye bahezagira. Ubundi ho ibintu bimeze neza ubu. Ego, none uri kuraraba abakinyi musanzwe musangiye umugwi wa Akamize FC, uyu mugambi barawuzi, barawushigikiye ko imigambi yo kurangura ukunda gusanga ari myinshi, mwebwe kubera iki mwatumbereje neza na neza ku mugambi w'ubworozi naho nyene bw'impene? Murakoze cyane. Uwo mugambi w'ubworozi kugira tuwiyumvire, twaricaranye nk'abakinyi ba Kamize FC, turavugana turiyumvira uburyo bukeyi dufise ico twobukoresha. Turavugana turahuza ivyiyumviro, hama tufatira ku ciyumviro kimwe cyo kuvuga ati reka tubanze tworore tugire ubworozi, turabe yuko ibintu uko bigenda, kandi twizeye neza yuko ubworozi bwacu bugiye gutera imbere. Kandi inyuma y'ubwo bworozi bwacu turiteguriye no gukora iyindi migambi. Ubwo bworozi bwanyu mugerageje kuraba bwoba bwabatwaye uburyo bungana gute? Ubworozi bwacu uburyo bwatwaye burashika nko muri 750,000. Yego duharuye amadeplacement ko vyagiye biragenda, aho twabukuye naho twabujanye kubutungira byaratwaye nka 750. Yego, reka dusubire gato yiko David, ahantu nimwe muhejeje kutudondora haneza na neza, hano hantu turi vyumvikana ko muhazi cyane. Vyaje gute kugira ngo mwiyumvire guca muza gutunga ikororera ubu bworozi bwanyu ino? Ego murakoze kunyongera ijambo. Ubu bworozi twiyumvire kubujana muri intara ya Bubanza kuko ariho hakirimika, hashobora kuboneka ubwatsi bwo kugaburira izo ntungwa zacu. Kandi rero aha muri intara nkabasanzwe ndahafise inshuti yanje, umuvukanyi wanje nizeye gose muri Akamize FC. Rero baranciye ko twaragerageje kwiyumvira ati none tuzozitungira hehe twe ko turi Bujumbura, tudafise aho tuzitungira benshi batari bake muri twebwe dupanze, abari nabo kumbure bakiba mu buzima butoroshe ko babogira intungwa mu rugo. Rero nca ndababwira ati jewe David ndafise umuvukanyi ari ahantu mu ntara yo dutungira ivyo bitungwa. Niko rero guca afata ingingo ndatemberera umuvukanyi wanje, ndabimusaba nawe arabinyemerera kuko ni intara amaze gutemberamo akatari gake, ndetse jewe narateye imbere gatoyi, ndahafise n'ubwatsi, ndahafise itongo hafi yanje y'uwo mubanyi. Niho rero naciye mbona yuko nkunda kuhaza akatari gake nje kuraba iryo tongo ryanje, camvuga ati byo tworohera ko nza ndabikurikirana mu gihe mba nagiye kuraba iryo tongo ryanje, n'uwo muvukanyi wanje agaheza akankundira, akanyemera yuko yonyakira ivyo bitungwa mu masezerano twagiraniye, agaheza akankundira. Murakoze. Murakoze cyane. Reka tugaruke rero kwa George, tubwire neza na neza mwaraguze ibitungwa, none uburyo turumva bwako hakoze uburyo butari buke, ikigega mwasize kigaragara canke murafise utundi mwaziganyije mugira muti tuzoranguza iyindi migambi? Murakoze. Ikigega so kuvuga ngo cyasigaye kigaragara, mugabo nukuri nta buryo bwahatari bwo gukoresha umugambi ubusigayemo. Harasigayemo amahera ashika 380. Ayo rero ndabona yuko mu yindi migambi dutegerezwa kubandanya twiyungunganya buke buke, turaba ukuntu twokongereza kandi twongere dushira ivyiyumviro hamwe kugira turaba ukuntu twokongera kurangura ubundi mugambi ukurikira ubwo bworozi bwacu. Ego,
uwundi mugambi hajya ngo mugabo ngo apfana imigambi murafise iyindi migambi mwipfuza kurangura nkuko mubitubwiye yoba ari yahe mwisangiza abakunzi ba Action Vibes TV? Murakoze. Twebwe imigambi dufise ni myinshi cyane. Turifuza kugura ivyuma byokorera mu barabara kugira turabe ukuntu two kwiyungunganya. Ivyo vyuma rero byokorera mu barabara tugiri bakwe tukaronka nk'ubufasha shobora kugura nk'akamoto. Ivyo turavyifuza. Turashobora kugushikira ku ntambwe yo kugura umuduga. Ivyo byose turavyifuza. Bisigura dufise imigambi myinshi tworangura biturutse iyo twavuye naho aho dushaka gushika rero niho hadutera ishaka cyane kubera dushaka gushika imbere cyane biturutse kuho twavuye. Murakoze cyane. Burya hariho ico no kwita umugambi kumbure n'indoto. Hajya umugambi wowe uravuga uti ubu ngomba nkore ntumbereye gushikira iki. Egiki nkabona ati iki ni kinini ndabona ko kitoca gishoka kinyorohera ati reka mbanze nce kuri iki kuko burya no kuduga hejuru ku ngazi uzuraca ku ngazi imwe ugashikira ya kabiri ya gatatu gutyo kugira ngo ushikire iyindi. Neza na neza ga David ikintu mutumbereye mu bwa muti iki nico dutumbereye twifuza gushikako muri no misi ya vuba nico turiko turakora dushikako twifuza gushikako muri no misi ya vuba kuko umuntu yegara tegekanya Imana igaheze gashira mu ngiri karangura ishaka ryayo. Ico mumwe muri ko murategekanya mu ciyumviro no mu ntegekanyo yacu urumva twaraguze ibitungwa kandi ibyo bitungwa twaguze ni bitungwa bivyara byose uko ari bibiri n'abakunzi ba Action barabibona. Twiteze ko mu minsi iri imbere bishobora kuduha inyungu. Rero hamwe byo tuvyarira ubwa mbere tuzoba twungutse. Rero mu nyungu ndetse no muri yandi tubandanya tuziganya $500 kuko umugambi uwo mutahe ntitwawuhagaritse turawubandanya gushika uyu munsi uko duhuye kwa gatandatu minsi yose tugira imyimenyerezo saa 2 za gatondo duhejeje imyimenyerezo saa 4 wa mugenzo wo kuziganya ya $500 turawubandanya. Rero mu migambi yavuba twiyumvira ishobora gukurikira ubwo bworozi turipfuza kugura iyo moto kugira ngo itangure guca amafaranga kuko turabona yuko ari icuma gisaza kimaze gutanga umwimbo. Rero mu vyumviro vya hafi vy'iterambere ryacu turipfuza kugura imoto. Yego cyane hamwe tworonka nk'abatwunganira mu buryo dusigaranye mu kigega no mu bwo tubandanya natwe twiyungunganyamwo twoyigura uyu mwaka ntiwohera itaratangura kuja mu ibarabara. Yego hama mu migambi ntiduhengeshe nakuguma twiyumvira no guhuza imitwe hamwe. Rero turamaze no guhuriza hamwe nabo dusangiye equipe yuko twojana mu burimyi kuko twarabonye yuko uburimyi bwunguka iyo umuntu yabwitondeye kandi akabukora neza. Rero turamaze no kuza turabaza hamwe hakoteshwa kuko nta matongo nyezina dufise twokoresha inzira yo gukota amatongo cyane cyane nk'ahakotwa umuceri cyangwa ahakotwa ibigori n'ibiharage imyumbati. Turamaze kumenya ko muri izi ntara za Bubanza ubona turiko turagiramo ikiganiro nk'aho gukota imiceri hariho. Ego rero n'umugambi w'uburimyi nawo turawufise kandi tuzohemoka tubishitseko uburyo nibwadushobokera. Ego murakoze cyane. Turiko dutera tugana ku musozo wa kino kiyago cacu. Mbega ndakubaze ga George wewe uri kapiteni wa Akamize FC nkuko wagiye urabitubwira mu biganiro by'ubushitsi. Nka kapiteni hajya ufise abakinyi bangahe utwara muri equipe? Jewe umusanzwe ni kapiteni. Abakinyi sanzwe mfise baza imisi yose ni nka 34. Ni 34 abo 34 bose 34. Ubwo iyo ntererano yanyu y'amajana 5 ku kwezi barayitanga nkuko bitegekanijwe? Bisanzwe biragoye cyane. Barayitanga mugabo ntibasuka kuvuga ngo bayitanga bose imisi yose. Biragoye kubera iyo aba bayitanga bose tuba dufise amahera menshi cyane. Abo bayitanga bose. None nukuvuga uyu mugambi mwaranguye hari haba urimwo n'abataburimwo? Bisanzwe mu abo bakinyi bose hari habaza bagakina bakagenda mugabo abari preza
abo 34 ndabona yuko bariko barabandanya barabandanya batanga intererano kugira ngo mwiyungunganye. Vyumvikana ko hari habaza bazanywe no gukina gusa ibi byo kwiteza imbere bavuga bati nziteza imbere uko hanje. Turiko turumva rero ubwo buryo mutanga ku kwezi ni kundwi nako kundwi mwigeze kuvuga yuko mugeze ku bihumbi 200 umunywanyi umwe wese afise. Twogerageza kugwiza turumva yuko uburyo bwanyu butoshikira ubwo bwaraguzwe ayo matungo ubwo bworo ibyo bitungwa byanyu ngo hongere hasigare ubungana kujya. Vyumvikana ko mwafashwe mu mugongo nkuko mwagiye murabivuga, mwarashigikiwe. None akajambo ko babashigikiye ni nkabande mwoba mushimira? Murakoze cyane. Turatangura tugashimira Imana yacu yonyene yaremye nabo bantu badushigikira, kandi nabo ubwabo turabashimira cyane. Bobo bashimye kumvira Imana ikabarungika ikabatumbereza aho turi. Wa mbere turashimira Inyasi Nkuru Nziza, wewe yadutoye kera cyane tutarakura ngo tungane nuko. Ubunya bamwe turabavyeyi turi ba papa b'abana, mugabo yadutoye tukiri batoyi twebwe tutaraba ba papa b'abana. Ego turabashimira cyane, tugashimira nabamye baduserukako inyuma yiwe ariwe abadresheje aho turi. Hariho Furanzima, hariho Carmere, hariho Arine, hariho Nesi, Ginette, abo bose bagiye baraduserukako badufata mu mugongo batuganiriza banezerwa kubana natwe tubabwira n'imigambi yacu, kandi baranezerwa ivyiyumviro byacu. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. David, nawe abo wo bushimira? Yego cyane, ndashima cyane nkuko umuvukanyi wanje George Bikorimana hejeje gukenguruka nka captain. Nanje nsanzwe ndi umunyabigega muri equipe, nije we nsanzwe nziganya ubutunzi bushikira mu minwe yanje, nije ndabutoza mu bakinyi. Ndamaze kubona abatari bake rero bamaze kudushikako cyane ku kibuga, bagatanga umwanya wabo bakaza kutugendera bakatuganiriza bakumva aho tugeze niyo twavuye. Kandi hariho n'abavukanye rero aribo umuvukanyi wanje George ahejeje gushimira, nanje numva noshimira vyimva mutima cyane umuvukanyi umushinga ntahe n'umuryango wiwe Gaspari ari muri Sweden yaraturungikiye imipira 5 tumukengurukira cyane na equipe yose. Nubu turacayidunda avyumve ko yadukoreye igikorwa c'akanyamuneza muri equipe, yaraduteye amizero koko. Hama turashimira na Karebe na Furanzima baje ari abahungu babiri bavukana baratugendera turagirana ikiganiro. Carmel Furanzima hamwe n'abavyeyi babo bari babarungitse ico gihe batugendeye baje gutembera hani Burundi, baraheza barabonana natwe turayaga. N'abavyeyi babo twaranavuganye ku buryo bwa telefone, turasubiye kubakengurukira kandi kuko iyo migambi twayishitse ko kubwabo. Ukuboko kwabo kwarabayeho, intererano yabo yaradufashije, yaraduteye gutera intambwe. Turashimira kandi umuvukanyi Aline ari muri Sweden, yaradushitseko kandi nawe yaratweretse urukundo mu kutwunganira kugira ngo iyo ntambwe dushitse ku uyu munsi tuyigereko. Dushimira nabo bose batwiyumvirako uko bukeye uko twije, iyo batwumvise tubaganiriza bagaheza bakatwiyumvirako. Yego cyane. Duterero tugana ku musozo wa kino kiyago cacu. Captain, mwoshobora gusigira ico musozera musaba abakunzi binombonesha kure yacu? Murakoze cyane. Ego ico twobasaba yuko mubandanya mudushikanira ijwi ryacu imbere kugira tugire abandi badufata ukuboko benshi bumviriza imigambi yacu. Tukaboneraho no gugira irindi terambere ivuye mu maboko yacu. Mugabo
turi kumwe twese birashoboka niko navuga. Ego murakoze cyane nawe we David cyo wosozera usaba abariko baradukurikirana. Ego murakoze kunyongera ijambo ryo gusozera kino kiyago twari turi kumwe namwe. Sinogenda ntagize icifuzo n'igisabo twebwe Akamizi FC murumva ko turiko turatera intambwe duharuye twavuye naho tugeze uyu munsi. Rero mu buzima bwa kazoza nta wifasha tuguma dukeneye abadufasha n'abatwunganira mu migambi dufise. Cyane cyane nk'uyo mugambi wihuta uko twifuza ko twogura moto ducira amafaranga kugira ngo ikigega dufise twaruguruje na konte muri Kopeke. Iyo konte yacu ntiguma igaragara ubwo buryo bungana n'ibihumbi 380 buriko turifuza ko tugira abatwunganira kugira ngo aho havuye ibihumbi 750 hongere havyuke dukuremo miliyoni turonka miliyoni 2. Rero muri ayo mikoro yacu make bavukanye mutwumviriza turabateye akamo nk'abavukanye batwiyumvira ko kandi mudufitiye urukundo mubandanye kuduhambya kuduhezagira no kudufasha mu migambi twifuza gushika ko murakoze cyane. Murakoze cyane bavukanyi ba Akamize FC mufasha kanya kugira ngo mutuyagire mutubwire aho imigambi yanyu muyigejeje. Nuko bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima. Aba bavukanyi inkuru yabo murumva ko ari ndende turumva ko ari abavukanyi bakuye mwibarabara aho usanga ari abana badahabwa iteka ubu baciye ko wese avuma bamwe bakabita amazina bishakiye bakabita ibitimbaye bakagira gute ariko umuvyeyi Patiri Inyasa Gaheza akabaha iteka akavuga ati nimuze ndabagire abantu biteka. Gato rero karakura turabona aho bageze bamwe baramaze kubaka ingo zabo n'abandi baravyimirije ariko kandi turabona yuko ivyiyumviro yabashizemo byo kurondera gutera imbere biriko biraja mu ngiro nkuko muriko murabibona murabona ibi bitungwa heruka kugura ni bibuca bivyara muri iyo misi iri imbere bizane umwimbo kandi umwimbo ushimishije. Gushigikira abantu nk'aba rero n'umugisha gutanga bizana umugisha nuko bavuga ni igikorwa ciza cy'urukundo kandi Imana idusaba gukundana idusaba gushigikirana. Urashobora kubashigikira nk'abari mu gihugu ca Swede canka bari muri Europe muri rusangi murashobora guca ku musaserdoti w'umukama Patiri Inyase nyene mugaheza mugafasha kugira ngo agatererano kanyu gaheze gashikire aba bavukanye. Inimero yiwe niyo muriko murabona murashobora kumwakura canke mukavugana uburyo n'ubundi mushobora gushikiriza agatererano kanyu. Abari no mu Burundi nabo barashobora guca ku muvukanye Nemeyimana Jeanne d'Arc kuri izi nimero muriko murabona mukamubaza ingene namwe mwoshobora gushigikira aba bavukanye. Ndabisubiyemo gutanga bizana umugisha dushigikire bano bantu mwiterambere ryabo ejo bazoba kirumara ku miryango yabo no ku gihugu cacu kandi kubw'intererano yawe usange ibintu biragenze neza. Imana iraheze ikavuga iti ego nawe ndaguhezagira kuko nawe wipfuje ko abandi bamererwa neza. Ningaha rero dushe dusozerera kino kiyago kumwe n'aba bavukanyi reka basubire batwibutse twariko turayagana Bikorimana George abandi umukapiteni wa Kamize FC umwana yahoze aba mu barabara kandi turifuza aho turiko turagana hose yuko twofasha n'abandi bakiri mu barabara kugira nabo bagane badushikire aho tumaze kugera. Murakoze cyane George kandi mwakoze ko tuyagira. Turi kumwe kandi na Bigirimana David ku mazina yanje y'ukuri abasanzwe nanje muri equipe ndumunyabigega kandi nzi kahise ka equipe nayikuriyemo kuva ndi umwana w'imyaka 15 gushika uyu munsi ndiko ndakwiza imyaka 33 naje nahoze mu ibarabara cyo kimwe na Bikorimana George ico cifuzo cyuko twotera imbere tugaheza tugasubiza amaso nyuma yo twavuye tukaraba n'abasigaye bari mu ibarabara ry'uyu munsi risigaye rigoye cyane kubamwo aho iryo barabara risigaye riruhijwe na beshi
twoheza tukazoshika ku ntambwe natwe yo gufasha abandi kugira ngo aho tugeze nabo iyo ntambwe turiko turagana ko n'amizero dufise yakazoza nabo tuyabashikirize tuyabasangize. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Dusoze tubasaba kubandanya mufyonda hamwe kuri subscribe kugira ngo muba abanywanyi binombonesha kure yacu, mwongere mufyonde kuri JM mutwereke yuko mwakunze ivyo mwadushikirije, eka mugire na commentaire, mugire iciyumviro muduterereye muri ibi turiko turabashikiriza. Mbere mwongere musangize, mugire partage, musangize iki kiganiro cacu canke ibiganiro vya Action Vibes TV ku bakunzi banyu kugira ngo tubandanye tuduzanya mu kubaka iteka rya buri wese. Edmond Kwizera ku bwa Action Vibes TV nije nariko ndashikiriza kino kiganiro naho nibereye inyuma ya kamera. Bye bye, gira iteka, gira aho muba mwubahwe. Bye.